ndababwire je narinze mva ku rugamba nta ntara nimwe je ntagwaniyemo kaje nari mu mobile je nasomborotse intambara kabisa naratera amapozisiyari mugabo narinze ndaruva ko atarusora rungeme kubera iki ko rero bangemye ruzoca gwinjira nanje Imana izorukatisha rukatishe ntirungeme kuko rungemye urumva kubera ukwemera kwanje je nubu ndiko ndabivuga kubera ukwemera kwanje je kweri mobility nagize ni nyinshi kabisa ni nyinshi rero Imana irafata ikitorera mu ihanga aba barundi bose kuko nta numwe yashizeho senedefudede je nagiye mbona ico gihe twarafitiringitiza umwe wese wabo ugasanga mu Kayanza bafise akagwi kagira resistance iwaca kagira resistance hari akagira resistance mugabe ico gihe twese kwari gufitiringitiza nta carimwe kabisa Imana rero ndababereka ingene ikora ndibuka mu 1994 twariciyemwe imice hamwe bihagarara vyose bihagaze dutangura kuronderana umwe ati mu Kamenge umenga baracarimwo nsanga mu Kamenge naho biciyemwe imice jewe ntegamira hamwe gwariho uruhande rwa Savimbi n'uruhande rwa Badolfu General Adolphe jewe nshashikira ku ruhande rwa General Adolphe naho nyene bikagoma bigoyagoya umunsi urizina baratunesha muga kugira ngo batuneshe neza entreta mu mashuri naho hari ubwicanyi butagira uko bungana emwe mu mashure segondere kaminuza kwica abanyeshure rero abanyeshuri b'abahutu abarimu b'abahutu bose barabomora neza uwo mukuja ico gihe je ndibuka baciye bambwira bati muri bajye abanyeshuri bo kuri kaminuza bacitse ku icumu nimiburi buruzuzanye ngo n'amajana 2 cyanda batondesha nabanje kubakarana ko ntamwe twahora kugwana basha ntimumfashe muntwenga none uko muri ko murarondera kuko haraboneka babitangura muga nta numwe avuga ngo we warantumiye je naratumiye naka ico gihe twese tuzatubona duhuriye mu kibira abavuye mu Kirundo abavuye mu Muyinga abavuye mu Ruyigi Cankuzo abavuye hirya no hino intara zose kuko ubwicanyi bwari bwasaze uwucitse ku icumu wese yaruhukira mu kibira iyo recruitment yakozwe n'umuntu cyangwa yakozwe n'Imana jewe turi muri integration aba SFAB baravuga ngo none ngo wowe urashaka kuba general ngo ufise imyaka ngo 35 ngo no ngo uracari jeune ntaragira kuba general ntitwebwesha ipete rya general kugira urironye wararikorera nsigara indi rya fo wabanza ku exercice of fonction ijanye no mu general bakabona kuyishoboye uyishoboye bakabona kuri guha none nce ndababwira reka kumpora ubusa ntijewe niyigira hajya muri droit muri première licence iyo mwebwe atari mwe mu ndungika je wumva ndumujije ahantu simba ndi general ntitwatiko turanahariye Chemba nibereye umucamanza ahantu muri sentare mugabo mwebwe mumenye ko ari mwebwe mwaro critiye senedefudede nimwe mwando Chris kuko iyo mutaza nabujya bwicanye sinari kuja kugwana mwebwe rero ndababwira nuko nkunda kubivuga mu nkuru Ninyangoma yari yagerageje ngo yegeranye biranka haza abantu batize naco nta gisoda kibaho kitari mwabize aba officier igisoda kitagira aba officier kirabaho iri fare ko aba officier baza kugira baze Imana ikituma shetani genda murabe ntuze Akabu ingere vyagenze Ahabu ujya mwami Imana yakoranije inteko ngo ninde yoja guhenda Ahabu ngo umutima umuco uvuga ngo jewe ngo uzogira gute ngo uzojana umutima w'ikinyoma mu bahanuzi mwari muzi ko Imana itarungikanye n'iyindi mpwemo kugira ngo nyene ncavuga nti mwebwe nimwe Imana yaciye ituma mutunganya burya bwicanye mu mashuri yose aba professeur none Sogo Nkurunziza ari mu professeur kuri kaminuza
none ntibamwomoye umusaza sheke yagiye n'imbugita ngo banze usinyira amanota ngaha abonye yamusinyiye ati ndazutse abonye asohotse yaruhukiye mu kibira nukuvuga iyo Imana itavuga ngo Nyangoma ntiyari gupfa bayi mukuru kuko ntiyari gutwara iki abapeyiza gusa mugaba bize bose abajene bari muri 8e 9e 10e abari ane terminale abo muri kaminuza aba professeur bose baruhukiye mu kibira uwo muhuza yabaye nde urupfu niko kwabaye muhuza ruca ruregeranya rugira iyo senedefded abantu rero ico gihe ntibamenya ko ari Imana nk'ubiri kwiratwegeranya babona twavuga ngo birikogwa nande aho umuntu w'imuyinga ahura n'uw'inyanzarake ivyo birikora kwere none ntubona ko Imana ari kwiratunganya ingene hazoza umugambwe uzorongora igihugu urimwo intara zose amazone yose irega Imana ivyo ari kwirabitegura ico gihe turahuye nta numwe azi ko ari Imana yadukoranije tukagenda waza wumva nk'ubu warashobora kuzubona ibatayo 10 zije kudutera uri kompanya imwe je naragwaniye Karusi barashobora kuzana ibatayo 10 turi kompanya imwe twari dufise nko 27 zitarenga abakombata 218 ntwara kakarere ko hagati mu gihugu mukirirwa muragwana ntimujyana raserokete mufise udukarashi akabakazana ibrende ukayiruka kibrende kandi mugataha amahoro gushikaho bagenda naho nta Mana ari irimwo iyumvira abantu baguteza amabrende nawe utagira na raserokete imwe bigashoboka barashobora kuza ukavuga uti none hajya turahava je ndibuka igihe kimwe murabona aha bavuga ngo inkotanyi twaragwanya aha mu Burundi aha twaragwanye n'inkotanyi je twaragwa imbere yuko baje Kongo twagwaniye haje imuruta twagwanye indwi yose bangana ikiga nibo baciye baje Kongo baje buke hajya igihangerega mu kuji Kongo hajya baciye hariya mu Rwanda haje buke hajya igihanga twagwanye indwi yose uburuhiro baravuga bati urumva buyo yari yavuze ati banza mumfashe abatu bane yantise tubone kugenda uburuhiro bagiye badusigaho ni Kongo mbere tuca turajayo kugira duhungura impunzi zacu turaja kuziribera zirataha impunzi twaribeye beshi vyerekana Imana ingene ikora hajya mwari muzi ko ari banga bafise tutafise by'ubugwanyi nta kugwana baturusha kabisa nakakubahenda noneho baratuzi ni Kongo bavuga bati atabatwebwe barahafashe hajya baratuzi turazinanye hajya nagira umuntu azogira ubwoba abantu je twagwanye ntagira na raserokete ntagira na mortier tukabumutsa uno munsi dufise ibikwiye dufise na souveraineté nibaze baraje niho bobimenya kugira ubimenye rero hajya ndababwire ejo kiya kintu navuze sije kivuze ko ntaho nanagiteguye muri discours Imana yabonye umunyakibi irakomantaza umutima wiwe kugira gakunde yite mu mutego Farao none ntiyarakomeye n'imikogote myinshi bene Isirayeli bari kuhagenda iminsi 40 hajya Imana ikivuga iti oya banzo bakatanu bagarukane Musa baje mu maso ya Farao ati nanje nzoca nkomantaza umutima wiwe aca bakurikirana abatere nzobereka ko nigirira nanje Musa acavuga ati rindira Imana igira ikora akantu kuko Imana yagomba gukorana na Musa bavugana ati reka kugira ubwoba Imana hajya mu komantaje umutima kugira azana ingabo ziwe zose zihonere kubugi bakidogaga baridoza bene Israeli mbega Musa nitwari gupfuma basi tugwa mu maboko yiwe aho adukura mu minwe ya Farao uje kugira ngo gusa tumushavuze aze kutumara ati humura
humura aba banyegiputa mubonye uwo munsi ntimuzosubira kubabona ukundi. Imana igira yikorera akantu. Hajya rero umunyakibi nk'ubu Imana yomusuka ikamukubita ikamukongataza akakomantara umutima agaca avuga ngo ngiye gutera Uburundi, ukazubona arabonye ikintu ntazi. Hajya birashoboka. Imana iyo ishatse kukwereka irakwereka. Cece tuba ndababwira mwebwe inumire gusa kizuba turabi Imana. Barahirwa basenga iyo dusenga. Kuko iyo dusenga ntirenganya. Basenga Rusiferi naho hoya kabisa hoho nta nukwatsa. Nta nukwatsa. Ibi bintu rero CDFDD ni Imana yatoranije abarundi. Kuko none mwosigura urumva nta muntu numwe yabazanye. Yavuze ngo wewe ngo gorokritanaka tugaca dusanga harimwe abahutu n'abatutsi. Abantu basendegeya urumva kare bavuga ngo nivyo abahutu n'abatutsi ngo se David n'abahutu duca dusanga turi kumwe n'abatutsi nabo duhuriye hamwe. Imana iri kwirikorera iki? Iri kwirondera unité nationale. Mugabe hera ku mugwi w'abantu. Haraba abantu ibanza gutora iti ingo mwebwe nimwe muzo bakaroro kabandi mubaje imbere turagenda. Andiko ndababwira gutyo ijambo Imbonerakure kakarimbo ni keza ngo murarigumya ijambo Imbonerakure. Ereka turi ku rugamba n'ubu rugamba ntirurahera kuko dushitegereza gushikana Burundi aho umurundi wese azokumva yuko atunze karatunganiwe. None turahashika. Dutegeza kuba duhanganye n'umwasi yitwa ubukene. Abatwononera nabo ntibazobura basa ni barati barabanyamahanga. Nehemiya yagiye kubaka baragira inzigo nibi by'abanyamahanga nabagira inzigo ko turiko turaduga. Imbonerakure ingene zaje. Imbonerakure no kuvuga iki? Imbonerakure no kuvuga n'umuntu abona umwasi ujya bagira bahangane ataranashika. Imbonerakure twazishira ahantu ku gasozi nizo zari imbere nizo zari imbere. Iyumvire nane kuja imbere udafise inkoho ugira imbere abafise inkoho muruvuga n'Imana itunganye ibintu. Imbonerakure zikabona umwasi akiva agitonda muri position. Imbonerakure zabibonye zigaca zitubwira murumva Imbonerakure icarico nuvuga n'umuntu abona umwasi atarashika. Nkaha rero mwe muri Imbonerakure muravuga muti mbega nka Yozefu ajya ari Imbonerakure n'umuntu afise vision y'ibiri nyuma y'ikibambazi nko mukavuga muti mbega ni igiki gishobora ngaha kutujegeza. Muri Imbonerakure mucavuga muti turavye neza ubu bukene barashaka kutujegeza kuko abantu barashobora kugira umutima mubi kubera bakenye. None ubukene ntitwo bugwanya. Irumva Imbonerakure yabonye igishobora kutubangamira. Imbonerakure yashaka kubona iti niki gishobora kutubangamira. Mbe burya nihoza umuntu agasubira kutubungabaniriza ubumwe ugasanga dusuye mu njyane twahoramwo. Imbonerakure bayabonye iti tube turabigwanya hakiri kare. Imbonerakure bayabibonye. Turi ku rugamba rero nkubu ingene twiyumviriye ngo tugire Imbonerakure. Akagenda ukaza wumva ngo bashitse ngo kwa badoga je ndaraba nka kiyaya ico mu kiderege. Ntubona kutabona ku metero 200. Mugabe Imbonerakure zozo zarababona bati bariko baritegura bageza aha kazawumva ngo kwa badoga hajya mu kiderege hariho umutama yitwa badoga nibo baza baratubwira aho bageze. Naho we utahabona n'amaso Imbonerakure we yabonye aho umwasi ari. Nduvuga mwebwe nko muri Imbonerakure mutegerezwa kubona ikintu cyose gishobora kutubangamira tugagitorera umuti kitaraba. Nk'ubu mu Imbonerakure zashaka kuvuga ati burya abajene ntidufise abajene bashaka kutuzanira mu kwezi n'imiburi baza barazana nk'imiliyoni 10 z'amadolari. Imbonerakure zirashaka kuraba zikabona ziti mbe burya ko twumvise muri Jeux Olympique ugiye guhiganwa abaye wa mbere atahana n'imiburi 15 miliyoni $. Nta kuntu tworondera aba Olympie natwe mu Imbonerakure ngaha barimwo muga ntabo muri ko murabona.
kanura urasanga gaha dufise equipe ya basket ishobora gutwara coupe utwaye coupe nanga winjije mu gihugu mukavuga muti ubu bukene Imbonerakure tuteza kurondera amahera ngaha tuteza kuyabona naneze paeje ariko bambwira yuko mufise umuhigo wo kuronka abamiliyardere 50 mbe mwavuze gushika 2030 cha 2027 mwenga none ko bambwiye bati none nkwataguje miliyoni 100 akabashitse ku miliyoni 500 none wumva ufise miliyoni 500 gushikira umuriyaridi subusa Zesubusa erega nibiharuri binyene nk'uje ndakubwira nti mu 2005 twari dufise iki Burundi none ko twari kubusa ubu bidufise no munsi ko mu myaka 20 duhereye kubusa dushitse kuri bidushitseko none bidufise navyo ko ari wo mutahe utujanye mu myaka 20 Burundi buzabameze gute developer Gerego Burundi bugeze kure ubu ico kiriko kiratwica niki turiko turahimiriza bonne gouvernance rero aba batama twebwe turi none ujya mu pasitore cyo ntiyari kwavuga neza gayemwe mugarumva isigara kamucoroka gwa kazi ngo wompa kazi afete nibumva ko wewe ugiye muri service ugiye guserva bumva ko ugiye ko ahubwo warosa kazi warosa kiraka ugiye kurya nico gitwa muzobona abantu bitwa bakadre ba leta aratonda ari costume agacashikira kwirigara arindiriye ari kuri mendevre ararindiriye kumuhakazi ngo je nta ntumbero barampa uri muri service publique ravuga ngo nta ntumbero uraronka office cahier de charge kubera iki twebwe ntitukira Imbonerakure hari abantu kugira ngo bazeba ugaruka Imbonerakure sha no gusenga cyane naje kugira bikunde ubundi Imbonerakure kwe hari n'abantu bambaza bati none wewe kubera ko utamera imvi nibi bibazo tubona abantu bama bariko baragu mugabo ntumera imvi nije nibereye mu jeune wewe uraza kumbaza ivyo je nibereye mu jeune kuko niyumvira nk'umujene siniyumvira bijya vyumviro vya kera mpakazi ntunga twavuze ngo indongozi nziza yerekana karorero mbwira wewe udashoboye gutunga umuryango wawe wo kwigisha umuntu ingera atunga umuryango wiwe none abenshi mu bakadre ntibatunzwe sabatungano kweri erega ni murabe esheke twagize umuntu wese ningene yakuze jewe nimondabe jewe nakuze ndi umwana yironderera jewe kuva muri primaire kubera niko narezwe mama yakuze ari umupfakazi je nakuze urumva mama ari umupfakazi ico twakora ariko aratondera amahera y'ishure yacuruza inzoga z'impeke ntugwagwa novuga twakubitirwa gusya urazi gusya ubumera gashahu kurusyo rujya gwibuye aha amabava kaza gaha mu kiganza uri muri primaire aho uhejeje gusya ukiruka kuvoma napfayo kane ibido ijya very trego kwinkono nagenda ndiruka nkama natsitaye nkayimena bacangurira ibido urumva uri kurabona n'ingene umuvyeyi arondera none ari umukozi wa leta jewe rero ntangura naje kumenya ingene nironderera nkiri umwana uno munsi je umbwiye ngo wompa je nakubwira wewe umpeki wewe uyakuye he je no yakuraho jari we riri mu mugoga aho yakuye nto ndayakura aha wewe bimbonera kurubone ibibazo uzogirejo ucubura bitorera umuti umunsi ntushobora kuzobitorera umuti ejo mwahuye muzamuhanganye uno munsi cyo bitorera umuti bica bigenda neza Imbonerakure niko zaje turidugiye turabandanije urugamba tugeze mu 2001 abategetsi baratugambaniye baratwononeye bazi aha tuvuga ngo ubwoko abantu aha twaricanye dupfa intara ngo abavaha n'abavaha biraburudubi cyo gihe nije nari chef nari commander base intérieur kuko abandi bari bagiye gutabara Kongo mugana twe turakome abantu muhari watabara
nico ituma umenga nakaranga kacu gutabara. Somalia hajya twagiye udashobora kugenda imetero amajana 2 uva kuri aeroport. Abarundi no bavuze bati akana kamaramaza barava mu mabrende n'amashari bati turagiye kuri bera bakara market. Abashabo bari barahigaruriye bose bavuga bati abarundi n'abasazi kuri bera Magadisho gavyari vyoroshe. Nakoko rero twebwe babwe bari bagiye kuyifasha gutabara. Rero sigarana urugamba rwo hagati mu gihugu. Mbonye ibiriko biraba ndabwira umushefu ntewe ni utaje kumfasha ibi bintu je kweri njyana ifatira ibintu mu ntoki. Aho kuza ngo aje kudufasha acara dukura komande twari turacara dukura ati urugamba rwacu rero girugwica. Imana iravuga iti harageze kuko ico gihe niyo kongere mwumva yabaye muri 2002 twamaze gukura bariko baronona. Abagumya banga baca baja hamwe. Ijya komisiyo ndabwira yari jewe, yari Très Honorable Geraze na Wagara, twari batatu. Turatunganya amastatu y'umuhari, turatunganya neza politiki umuhari uzogira ko gushika Burundi butunge. Amahoro azoza, tuzobandanya urugamba rwa politike n'ubutunzi gushika aho tuzobona hajya mubona ngo iterambere rikomoka ku mwene gihugu rikongera kamusubirako. Twarabo batatu. Hanyuma hagera muri kongre tukiriko tutavuga tuti ubuzo dutwara azobanza arahire afise igitabo ca Bibiliya kubera abandi baraduhemukiye bagatwara uburyo bwacu bagaca bagenda kutugwanya. Kubera ivyo rero kuvubu azobanza arahire kugira yasiga amaso y'abantu. Bavuga ngo bantore abarije ba propose ko bantora nije ndarushe kwere akantwaye karamaze. Bati none tugira gute? Nije ndabereka umuntu kubera je nabwiye twaratwawe n'umusodo umusivile Nyango yaraduhemukiye agenda dutwaye n'uburyo bwacu. Turatwagwa n'umusoda ndayikengurukiye agenda duhemukiye adutwara n'uburyo bwacu. Yaradutwara n'abakombataga baca batugwanya. None ubu tugerageze umusivile nawe twagendanye w'umunyepolitike muga twagendanye ko Nyangoma yari yibereye hanze. Tugerageze rero umusivile kuko umusoda twaramubonye, umusivile wo haze twaramubonye, reka turare umusivile twagendanye. Bati none yobande ningujya twamwita muhuza ningujya ajeniwe mpropoje. Bati wewe niwe wari wamaze kufata ritme nta kibazo. None ko nafashe ritme kuko ico gihe nari komanda base intérieure niwe yari yajwe wanjajejwe vya politike. None ko twakoranye no tuzobana dukorana ingorane ziri he. Sawa baravyemera ati genda umukonvenkere cyagenda namuga none ko ari umujama. Hajya rero ndababwire ujya tuzinanye tutaraja ku rugamba yigisha muri kaminuza. Umva tuzinanye hajya kuva kera akinywa gatabi gasha yambara nk'umujo. Yarabujo hajya je mpora numviriza abantu bavuka amajambo kabwira nti muri mwese umuntu yo bazibanga giwe kundusha nini ko jewe gushika nk'aba secrétaire général nk'abo umukandida. Erega hajya twe turabagumya banga burya je nawe umukandida muri 2018 niho bantora muga turagumya ibanga. Cha wibaza yuko ari cyo zo busubirira amabanga nk'ubu twagiraniye tuzinanyiko tuvuga tuti mbega ubu intambwe izocibi yihe tuzokora uko bigenda uko. Ndibuka harateye n'igihe arambwira ati sha ati ibintu turiko turapanga ati we bazokwirukako. Yabibwiye uko nyene ngo ntubona ko zo nibera ibuye ngo ndazi yuko bazoza kundondera ngo nguhanure ngo bihebe ngo batazi ko twabipangiye hamwe kuko twavuga tuti tutagize bonne gouvernance muri iki gihugu ntibikunda ntidushobora gutotera imbere. Igihe hazohakira igiturire hariho kunyonora itunga ry'igihugu ikigega kidakora mu iterambere gikora mu mifuko y'abantu ntidushobora gutera imbere. N'ubu ndabibabwiye tukabona tutubu rero harageze ko recreation ihera tuzu ngo shaka mugabo bazokwereka kweri twabipanze rero twabipanze turi kumwe. Je ndibuka twapanze ingingo 26 ndazifise muri agenda. Hajya abantu baravuga acavuga ati ico nkuzi ko wewe ati kuri iri jambo ry'Imana ati ndazi wewe ati Imana yawe izokudirija uzokora n'ivyo ntakoze.
kubera iki ibyo byose by'ijambo ry'Imana yari umwangirikani nanjye ndi umukatolika muganda azi ko namurusha gusoma ijambo ry'Imana kwe ya arabizi kuko twaragendanye twari tuzinanye. Icyo gihe dushitse muri kongere tukavuga izo ngingo twebwe ibyo twabonye kuko we nari namaze kumukonvenka nta ngorane yuko ari we duprezana ataravyemera. Hageze ya ngingo rero yuko uzotogwa arahira bacavuga ngo ahubwo ngo twese ngo si watowe gusa kuva ubu tugira ingingo Imana niyo ifise ikibanza ca mbere mu mugambwe CNDF mu muhari CNDF muri yo kongere. Bashimana ari hejeje kugurana nanye kubahenda yari hejeje kugurura. Jewe ndibuka icambere cerekanye ko hugurutse nuko bari baratwangiye kuja mu biganiro. Je narapfunzwe bagitangura ibiganiro vy'Arusha twavuze tuti no ntibashobora kugira ibiganiro twebwe tugwana tutarimwe. Baca badukoranya jewe nakobako tugenda mu biganiro tushitse Dar es Salaam baciye ubwo nyene batudodobereza bavuze ko turabasoda babuyoya bagiye kwica impunzi z'abarundi. Yaha tuba turafashwe kugira umenye umusoda ntimuza barabira kari ikiri neho cube umusoda mugabo ntibatubwira ibyo batureze twe twabona dufatwa gusa baduha inkoni nyene urumva nyene nta kuntu baduha inkoni kwe. Je umunsi umwe rero umunsi ugira gatatu nca ndababaza nimuvuge basi ikintu mushaka ko twemera tutemera twumva icari cico turiko turaburana. Baca batubwiza ukuri ndabwira je usanga ivyo nivyo mwarondera ko turabasoda je ndi umusoda muga sindi wo kwa buyoye ifise ipete ya komanda ivy'Imana ntawe umenye ingene biza. Ico gihe twe tumaze kuvuga ko Imana ifise ikibazo ca mbere umugambwe CNDD-FDD niwo munsi tugiye mu biganiro nije nari chef je kwera Imana ari yagaragaje kunyigisha koko nahaciye hose ndi ba chef carumbwira jewe nta congereza cishi narinzi abahuza bose avuga icongereza ngacame ingene nza nwanwagiza mu congereza none ko twategeza kuvugana n'abahuza aho hose Imana ari kwiranyigisha. Mugabe cyatangaje dushitseyo jewe hariho umugenzi wa mbere yambwiye ati jewe abaje mu biganiro abantu bazi yuko bahora bakorana urabona bamwe bitwa batingingwa imigambwe 6 yarimwe ba Rugambarara abatingingwa umufinansiye wabo niwe yambwiye ati nabahaye itegeko bakazosubira kuvuga ururimi indimi zibiri na CNDD-FDD ntibazo bagaruke. Nshitse nza mbona umugambwe radesi umugambwe ujya wanyu Urugamba witwa Inkinzo abaderege bayo bose baca baza ku ruhande rwacu baja mu baderege ba leta turiko turaharira hajya twaharira ibiti vyumye ngoya ngo twe dushigikiye ivyimviro vya CNDD-FDD muri bico gitangaza mugaba Frodebu bashigikiye iprona mwumve abari virira babandi nyene ari bo mari ba makasi banze Imana Nzeyimana niwe yaci wa mbere hajya bagize inama yacambarira ati dupfunditse ibi nimufata ama strategy gasaga turafashane aha nagitangaza mwumvamo nuvuga Imana irahejeje kuzitura aha niho ndababwira nti Imana burya yarahejeje kuzitura imyaka 70 imyaka y'ibihano yaraheze ubu turiko tuzana bwa Burundi rero Imana